y'ibijanye n'iterambere hari uwavuze ati twari muri East African nari mu nama noneho tuza twumva batama bamwe bariko baravuga ati none abantu ntiduvuga ururimi rumwe ntidufise imico imwe ati ico dusangiye ni iki ico cari kibazo ibyo byaje muri East African ati ico dusangiye ni iki twoshobora kuvuga tuti iki tugihuriye ko reka bari ico duteza imbere ati ico dusangiye ni iki carabuze abashinga amateka nabo bohaguruka bakaza baganira hagati yabo mu bihugu bitandukanye kugira ngo bashobore kungurana ubwenge guhanahana ivyiyumviro na cyane cyane mu bijanye n'iterambere ibihugu byacu bya Afrika cyane mu mashirahamwe yacu haba mu karere eka haba no muri Afrika yose. Ikintu nabonye n'ubu na hano ibyo mwagiye kutubwira mubyagiye kutuganirira icyo kintu cyagiye kigaruka cyane ibintu bijyanye n'iterambere mugabo n'uruhara rw'abashinga amateka cyangwa n'abakenguza amateka muri iryo terambere ryifuzwa. Ugiye kuraba neza jewe iyo maze igihe ndabyihweza ndabona ko iyo batubwiye aya manama ajanye n'izi regroupements sous-régionaux ou régionaux harimo ikibazo batatubwira neza twebwe nk'abashinga amateka. Donc le message itangwa ku bashinga amateka kubisabwa abashinga amateka c'est un message itumvikana ndabivuga uko bimeze uko ndabyumva uko nagiye ndabibona. Icambere iyo batubwiye bati haba muri aya mashirahamwe y'akarere canke mu mashirahamwe arenza akarere kweza hashika no ku rwego rwa Afrika bakatubwira ko bashaka gutera imbere ari amashamba yo guteza imbere uburere eka na Afrika yose. Ivyiyumviro vyiza n'ivyifuzo vyiza ariko aho umuntu abura neza adaheza ngo yumve neza iryo terambere bashaka kuricisha he iryo terambere bashaka ko les outils les instruments cyangwa iciyumviro ngenderwako coba ikihe kugira ngo none abashinga amateka bashobore kugenda baterera mu ciyumviro cyumvikana kuko baragenda bakunza ukazamva ngo ibintu ngo duwaniye bibe byo muri EAC ibintu ngo by'amadwane amabariyeri ibintu byo gufasilita muri za SLECAF guhanahana icuruzwa le commerce national le commerce africain ou interafricain kibaza kinone kugira ngo iyo commerce bavuga ayo ma exchange bavuga ahagaze icyumviro nyamukuru icyumviro cyo dufasha kugira ngo ayo ma exchange ashobore gukunda cyo bikihe. Genda babwira ibintu byose bihagaze kuri intérêt ibintu byose bihagaze kuri intérêt. Ikintu batatubwira cyambere ni quel est l'intérêt wewe nk'umurundi ufise cyanye inyungu uzokuramwo muri iryo shira hamwe baduhamagara ngo twinjiremo inyungu kuko inyungu nituma natwe dushaka kwinjiramo dukora uko dushoboye kugira ngo twinjiremo hanyuma tugira ama échange turondera ama échange d'expérience
turondere, kuko twese tuba turondera inyungu, tuba twese turondera kandi inyungu zimwe. Icyo nicyo cya mbere batatubwira muri ayo manama, muri aya mashyirahamwe. Wowe wibakubwiye ngo jya muri East African, banza mutubwire quel intérêt, ku buryo abamambere bose cyangwa n'ibindi bihugu byose byumve yuko iyo intérêt bayihuriyeko. Aha ntibyumvikana. N'umwana iyo avutse, umwana intérêt ya mbere ni iki? Ni ibere. Nicyo kimuriye na mama wiwe, ni nacyo gituma bebe akunda mama wiwe, ibere, kuko ibyabaye mbere ntabyazi. Kuva ko yamubyaye amutwara amezi 9, iby'umwana ntabyazi. Mugabo icyo umwana aza kumenya amaze kuvuka ni ibere. Kandi icyo kintu cyagituma koko umwana yumva ati urya ni mama. Mugabo igihe akiri mu mbanyi ya mama we ntarazi ibyo ari byo, nta n'uwamubaza. Mugabo umubajije neza yokubwira. Noneho natwebwe nimba batubwira bati ngwino mwishyira hamwe, banza batubwire intérêt, kandi twumve ko iyo intérêt twese tuyihuriyeko. Enomba yuko umwe wese, igihugu cyose kiva gifise ibyo gishaka, mugabo usanga bitanahuye n'ivy'ikindi gihugu gishaka, cyangwa ugasanga harimo ibindi biharuro byabo. Ugasanga bamwe bashaka kugira ngo bakorere abandi cyangwa bakoresha abandi, mugabo wewe ata intérêt ufisemo. Ibi ndabivuga yuko iyo ugiye muri ayo manama menshi hari aho usanga atandi ikintu uvuze mu byapanzwe, ugasanga nta jambo ufise. Nabakarorero iyo bagiye bahamagara ngo tugere mu birungo bya COP, wewe uragenda, mugabo usanga ibintu byariyumviriwe hagati yabo byega, wowe gusa no kuza kugira ngo sinya. N'abatowe ngo banibo batakugira ngo biriya babiri bahongore bagire gute n'iki, wewe ntibanakubagije avi, uri kurakorera abandi. Quel est l'intérêt? Inyungu wewe kugira ngo wumve ko bigiye mu bishaka, inyungu ni yihe? Herega nicyo kimwe n'ugiye muri mariage, tubivuge da ku rwego rutoyi cyane. Abumvikanye ko bagiye muri mariage, inyungu ni yihe? Bamwe bapfa kugenda batabwiranye n'icyo batigeze bakivugana. Umwe bahuriye mu ibarabara cye mu kabare, cyangwa bahuriye muri dancing, muri boîte de nuit, cyangwa munsi y'ibiti ku mabarabara. Ndagukunda ngize gute sace de n'umuyaga. Bakazohendana mu majambo maremare, amwe aba maremare kubera iki? Kubera ko batabwirana ukuri. Intérêt ni yihe? Wowe kushaka ngo tubane, intérêt ni yihe? Kugira ngo nanjye numve yuko intérêt yawe na intérêt yanje duhuye ngo tubane, iyo intérêt tuzoba turiko turarondera iyo nyungu ari imwe. None mwebwe namwe nimuyumvire, mwese murakuze, murazi uko byagenze. Niyo abantu bamaze igihe, iyo intérêt iyo mugiye kwevaluwa, uza wumva ngo bagize anniversaire, ukibaza. Jewe ndabyibaza, kumbure mwe ntabyo mwaza sanabyonze, mugabo je ndibaza iyo anniversaire mugeze y'imyaka 15, imyaka 20, imyaka 50, imyaka 100 n'iki, intérêt mufise, iyo intérêt mushira ku muza kugira ngo mwevaluwe ingene iyo intérêt yagiduga cyane yagihomba. Iyo intérêt ni yihe? Kubera ko mutigeze mubona bivugana, muza kubana bizobandanya uko. Aha rero iki niko ndavuga, mushaka kwa mwumva ko ari ikintu gisanzwe, ni gisanzwe, ariko n'abana bacu mubabaze. Wewe iyo uvuga ngo urifuza ukuza kubaka, sawa, intérêt ufise ni yihe?
entere inyungu uzovanamo niyihe? Ntuvuge ngo uzoronka abana, oya, kandi abantu uvuga ngo ni Imana ibatanga, none wumva ari inyungu? Kwisi hari ibintu bigoye kweli. None uvuge ngo nzoronka umugabo, iyo ni inyungu. Kumaze kabiri niwo mugabo aguta, none wumva ari inyungu ki? Cyangwa nawe ugata umugabo, none mwumva ari inyungu? Twebwe abana b'abantu sinzi ko ari ibintu tubura. Je mugabo ibintu ndabivuga uko nyene uko ndabyumva, kandi ntimwibaze ko ari ibintu byoroshe. Mwaze ko ari ibintu byoroshe. Kuko wumvise amajambo, abashaka kubana amajambo babwirana. Ni ibintu bipanze by'imipangiriyo birebire. Ariko ugiye kuraba au fond, dans le fond, usanga ata kintu kirimo. Kuko le centre yateza kuba intérêt, jewe twumvikana ko iyo intérêt akaba yadusinyira le contrat, akaba ariyo dusinyira l'intérêt. Non pas yuko zo kugira ngo tugiye kubana ngo tuzobana neza na padiri na pastori bagahezagire, bahezagiye iki? Hadi ubagiye padiri uti wewe ko ugiye guhezagira, ubahezagiriye iki? Intérêt babifisemo ni yihe? Nawe wobabwira uti ngiyi uri padiri, uti ngiyi rero intérêt tubigisha twarabumvise dusanga intérêt ari iyi. None nabo ntacyo bakubwira, barambabarira. Mugabiva kuri twe kuko ntabyo namwe mubabwira. Mwe muvuga ngo turashaka kubana. Turashaka kubana ni iki? Ibi reka ibyo ndabigezaho. Ariko aha narababwiye nti n'ibintu bijyanye n'igihugu byose bijyanye na intérêt. Iyo bavuze bati igihugu ndagikunda, muri za ngero zo gukunda igihugu, zo gukundisha igihugu, intérêt ufise nk'umurundi, kuba uri mu Burundi, intérêt ufise ni yihe? Kuko iyo umenye intérêt, impamvu uri mu Burundi, impamvu witwa Murundi kazi, ucugwanira ico kintu cyitwa kuba umurundi. Sibyo none ga yemwe? Hasi ndiko ndababesha. Mugabo iyo wumvise abantu bamwe ukuntu tugenda twitwara mu bintu, uca wumva kumengo ntitukira abarundi, umengo twarataye akaranga k'abarundi. Kuko intérêt twari dufise kera yo kuba abarundi, la colonisation yarabidukuyemo. Nivyo la colonisation yagiye neutraliza. Twe tukavuga ngo imico myiza, akaranga, ibiki n'ibiki ngo tubigarukire, kugira ngo twumve yuko ya nyungu ya intérêt ushobore kumva, aho wogira ngo uterateranye ibyiyumviro, ushobore kumva ko koko uri umurundi, kandi ugomba kubiharanira ko nk'umurundi. Niyo mpamvu tuvuze tuti uri umuvuka Burundi, umuvuka gihugu, uri umuvuka gihugu. None intérêt irimwo mu kuba umuvuka gihugu, intérêt irimwo twese nk'abarundi duhurira ko ni yihe? Kuko iyo intérêt niyo tudefinisa abarundi, niyo ituma dukunda Uburundi, niyo mpamvu ituma dushobora n'Uburundi kubwitangira. None iyo intérêt ni yihe? Uravye abantu bamwe ingene tugenda twitwara mu bintu, usanga umengo ntituzi ibyo turimwo ibyo ari byo. Muhora mubyumva abashikanganje baje hano, ibyo batubwira, ibibazo mubaza, ariko ukumva uti none kubera iki ibi bintu tubikora? Mbega Uburundi ari bwacu, natwe turi abarundi. Aho intérêt, iyo intérêt yuko umurundi urayizi, urayumva? Iki kibazo gikomeye. N'aya mashirahamwe yose nibatubwire, baravuga ngo bakreye ishirahamwe, ngo ishyirahamwe ryo kugira ngo abantu baje hamwe biyumvira ibintu nibi ibyo kubaho kwiza, byinshi. Mugabo intérêt ni yihe?
nagira mvuge rero nk'ibijanye n'iterambere hari uwavuze ati twari muri East African nari mu nama noneho tuza twumva batama bamwe bariko baravuga ati none abantu ntiduvuga ururimi rumwe ntidufise imico imwe ati ico dusangiye ni iki ico cari ikibazo ibyo byaje muri East African ati ico dusangiye ni iki twoshobora kuvuga tuti iki tugihuriyeko reka bari ico duteza imbere ati ico dusangiye ni iki carabuze hari muri East African muri EAC nari mu nama carabuze abatama bose bari bahari barabura icyo dusangiye icarico ariyo mpamvu baca bavuga batereka turabe bimwe bita une plateforme twoshobora guhurirako kugira ngo noneho iyo plateforme ariba le centre de notre intérêt niyo plateforme finalement dusanga nayo abantu ntibayumva kumwe kuko iyo plateforme wasanga bo bamwe baca bavanamwo ibyo bifuza byovamo ibyo bifuza byokorerwa iwabo ibyo bifuza bo inyungu bokura muri iyo plateforme finalement dusanga naho duhuriza ari impamvu jewe nababwiye nti ibi bintu bimwe turabihendanamwo ngo n'amanama ibintu ugasanga n'amashirahamwe ugasanga ibyo twese twifuza si bimwe reka mvuge nk'ikintu kimwe muca mwumva ko dukwiye kugikorera ko cyane nk'abashinga amateka tukimenye nka intérêt nk'ibihugu dufata ibihugu byo muri Afrika nk'ibi vya ZLECAf ibivango za CEEAC za EAC zande ibi byose hari ikintu biviza hari ikintu icyifuzo nyamukuru kirimo nuko igihugu cyose coshobora gukora coshobora kugira ikivuko igihugu cyose muri Afrika kikagira ikivuko mbega mwarumvise reka ndabivuge kuko byaravuzwe n'umukuru w'igihugu cya Uganda yabwiye Kenya umukuru w'igihugu cya Kenya aterega ati najewe mpa nje ku kivuko ani minzira nje ku kivuko ati nanje aha muri Ethiopia la même question ati reka najewe inzira nje ku kivuko wowe nishobora gutera imbere udagiye kwira ibintu by'amagendera bitumvikana nishobora gutera imbere iyo yapfa ni transport n'ibiki udashika ku kivuko iyo ni transport icagaguye zo kwa transport hagati mu gihugu uko natwe tubikora fati kamyo uduga hauja hariya ugira gute n'iki sibyo ni igihugu cyose nko muri Afrika kugira ngo dutere imbere igihugu cyose nigire accès à l'océan ibindi byose biyumvira aya ma organisation bavuga no kugira ngo boroherezanye ingene igihugu cyose cokorerwa kugira ngo gitere imbere kugira ngo utere imbere il faut avoir accès à l'océan ou à la mer kada bivuga ou à la mer aho hari inyungu ya twese ibihugu byo muri Afrika twese tugire accès none mwanabivuze Museveni abwira mugenzi we hariya wo muri Kenya Ruto ati ntegerezwa gushika kuri ocean ubundi uko yamwishiye murakuzi mwarabyumvise wa Ethiopia ati jewe reka jewe nidebruye ariko naho nyene aridebruye akora amagendera araronka akantu kameze nk'umurombero kamushikana kuri ocean
mugabo induru yaciye ivyuka. Twebwe ntidushobora gutera imbere. Abarundi hariho inyishu iriko iraboneka. Twebwe inyishu ya mbere reka je ndabibabwira. Inyishu ya mbere nuko hariya kuri Oseya baraduhaye ahantu twebwe stock yacu, stock Burundi, stock yacu, natwe kugira ngo twumve ko Kivuko turiho. Mugabo hatsasigara ikibazo cingene iyo stock tuyishikako vyoroshe. Murumva ko bati kugira ngo vyorohe amabarabara arahari, ariko amabarabara baca bashyamwo amabariyeri. Twebwe dushaka ibarabara ritajyamwo amabariyeri. Bati reka turabe ikintu kijanye na chemin de fer kugira ngo amabariyeri agabanuke. Twebwe twumve ko turi à l'aise, ko wowe ushobora gushora ibintu byawe na hariya kuri stock yawe hariya ku Kivuko. Mugana ho nyene haracyarimo intamba minyenye muri iyo chemin de fer. D'abord ntirajaho, natwe ntiturayubaka ngo ngire nuze ishobore kuba utilisable. Ariko naho tuzoshobora kuyubaka neza, murumva ko hazoba hakirimo utubariyeri tumwe. Ariko aho twifuza ibyo turiko turavuga hano nk'abashinga amateka, twagira ngo batoriyante mu ibihugu byoriyante abashinga amateka batubwire bati ikintu nyamukuru twobona cyoshobora kudufasha twese tugikoranire, n'abashinga amateka bashobora guterera. Nuko bavuga bati reka turondere twese ko dushika ku Kivuko. Ngicyo ikintu twibaza gikomeye cyane. Abashinga amateka bazatubwire ati twagiye kuraba tuja mu nama yo kugira ngo turabira hamwe n'amashirahamwe kugira turabe ingene igihugu cyo coshika ku Kivuko, nacyo kigashika kuri Oseya canke kuri mer. Iyo intérêt ibindi byose none bazokubwira ngo tera imbere, hanyuma ati zuzungurukamo n'amakamyo iwawe. None umva bizogenda gute? Ni nkuko bariko barasusuta des envies, baba bariko barasusuta iwawe ibintu byesuye ivyiyumviro ibyifuzo, mugabo bagaca babikuboheramwo kubera ko batakureka ngo uronke, batakuronsa yanzira nawe ugire accès ku Kivuko. Hane mumva muri Uganda baribesha none. Ivyo rero nivyo byo kwiga, nimba twokoresha inzira yo mu kirere, ariko mve hani Bujumbura direct mu cyatawumpagarika no ku Kivuko hariya njenja shiri byo vise muri soki wanje nabicuruze nkuko biba byateguwe. Nimba nzoca mu mazi, nimba nzoca mu hehe, ariko mba ahantu ngenda atamuntu antangira, ata bariyeri nimwe. Ibyo nibyo by'ukurondera kwiga, nibyo by'ukurondera kwiga. Nayo ibindi ni ugususita, wowe uragenda bakakubwira ibintu kumva bakushyizemo ibyiyumviro byiza, ibyifuzo byiza, mugabo urabishyira mu ngiro gute? Iki rero twebwe batubwiye icyo kintu nyamukuru y'ibintu by'amashirahamwe, twebwe twokoranira nk'abanyafrika bose nk'icyo bikugira ngo duharane turabe yuko igihugu cyose gishobora gushika kuri Oseya canke kuri mer. Ibindi byose by'iterambere n'ibiki bizoca bishoboka. Jewe nshobora kurima ibijumbu byanje, nkarima ibiharage byanje, nkarima ibigori byanje, ntirirwa ngira nza kubaza umuntu ngo biciro ngo mpaya umugwazo ibiki. Oya, nja nshira mu mifuko no ku Kivuko kugira ngo ababikeneye bace bajana. Nibyo dukeneye, ibyo niryo terambere. Nayo ibindi ce sont des phases intermédiaires, ibice twiyumvira ibice
ukaza wumva ngo ishyirahamwe ryo hagati mu ntuze muri Afurika igice, CECAF igice, wumva ngo CEEAC igice, wumva EAC igice, bakarera kanaka ibice bice, ukibaza none ibyo bice tuzoshobora kubiteranya gute? Tuzoshobora kubiteranya gute? Aha rero nicyo twibaza. Jewe navuze ko hari intererano, urambabarira navuze byinshi, bari kujyana namwe mu byumve, kuko baduhamagaye kugira ngo duterere ati ugenda koko nawe ubishaka, uvuga uti ngiye kunigana, ngiye kuraba ingene nkora intambara kugira ngo nk'igihugu cy'u Burundi nacyo kironke akse ku kivuko n'ikindi gihugu n'ikindi gutyo dushya tugira icyo duhurirako. Eko natwe abashinga amateka urumva dushya tuba interese